Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umwe mu bategetsi muri leta ya Kongo yatangaje ko ingabo za leta nabo bafatanije basubije inyuma inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 ziri mu kwigira imbere zerekeza amagana i Bukavu. Muri amakuru kandi murumva icyo Minisitiri w'Abanyamahanga wa Kongo n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda bavuga ku kibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo nyuma yaho muri kino cyumweru umutwe wa M23 ufatiye umujyi wa Goma. Twafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese kaze muri amakuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Ngyumva hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Uganda kiravuga ko kizakomeza ibirindiro byacyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe imirwano irimbanyije mu karere. Kiravuga ko abasirikare bari hafi y'umujyi wa Beni bazasatira bava mu birindiro bakigira imbere mu kuburizamo ko imitwe yitwaje intwaro yinjirira muri aya maji. Isatira rikomeye ry'umutwe wa M23 bivugwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda ryateye ubwoba ko hashobora kuba intambara yeruye ngari. Inkuru ya Richard Kago muragezweho na Ferenka Kwaye. Imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo iri gutera impungenge z'uko haba imidugararo mu karere. Uganda isanzwe hano umupaka na Kongo ahantu havugwa imirwano yafashe intambwe yo gukaza umutekano ku butaka bwayo ivuga yuko umutekano uri kumera nabi. Mu gihe ingabo za Uganda ziri gukorana n'iza Kongo kugira ngo zihashye umutwe wa Kisilamu wa ADF, impuguke z'umuryango w'abibumbye zareze Uganda yuko ifasha umutwe wa M23. Ibyo birego ariko Kampala yarabyamaganye. Iki kibazo cyateye impungenge umugabane wa Afurika no hanze yayo. Umuryango wa SADC uri gukora inama yahamagajwe gitaraganya i Harare ku murwa mukuru wa Zimbabwe. Abasirikare ba Afrika y'Epfo 13 ba Malawi bamaze kugwa mu mirwano yabaye kuva ku wa kane w'icyumweru gishize igihe umutwe wa M23 wakomezaga kugaba ibitero. Hagati aho umutegetsi wa guverinoma ya Kongo aravuga ko ingabo za leta n'abarwanyi bazishyigikiye birukanye inyeshyamba za M23 ziri gusingira umujyi wa Bukavu ukaba ari n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Guverineri w'intara yavuze ko igitero cy'inyeshyamba ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu cyacogoye mu minsi mike ishize. Abarwanyi bamaze iminsi basatira Amajyepfo nyuma yo gufata Goma, ibintu byakomeje ubukana bw'intambara mu karere. Abasivile babarirwa mu bihumbi biyandikishije nk'abakorera bushake bashaka ngo kurinda Bukavu irimo n'ikibuga cy'ingenzi cya gisirikare. Umuvugizi w'umuryango w'ibihugu by'Uburayi ushinzwe politiki n'imibanire n'amahanga n'umutekano muri EU, Anwar El Anouni, yabwiye BBC ko EU iri kurebera ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpungenge zikomeye cyane. Ishyirahamwe rya Buraya rirahagaritswe umutima cyane nuko ibintu bibandanya kuyangara. Twiyamirije bikomeye ibitero bishasha bya M23 ishigikiwe n'ingabo z'u Rwanda byatumye hafatwa igisagara cya Goma. Kuba M23 iguma itera intambwe imbere no guca kubiri kudashobora kwihanganirwa ku masezerano yo guhagarika intambara yumvikanywe ko kandi byongereza akaga ku banyagihugu mu buseruko bwa Kongo. Nk'ishyirahamwe rya Buraya dusabye M23 guhagarika kubandanya yigirwa imbere no kuvayo buno nyene, tukongera kandi gusaba u Rwanda guhagarika gushigikira M23 no kuvayo. Abasirikare bo mu rwego kabuhariwe mu ngabo za Ukraine barwanira mu karere ka Kursk mu Burusiya baravuga ko batarabona ingabo za Korea ya ruguru mu byumweru bitatu bishize. Umuvugizi wazo yabwiye BBC ko bishoboka kuba abanyakorea ya ruguru barakuyemo akarenge nyuma yo kunegekazwa bikomeye no kubura abasirikare benshi.
abategetsi muri leta zunze ubumwe za amerika nabo bavuze ibisa nk'ibi, ariko ibyavuzwe ntibiragenzurwa ku buryo bwigenga. Ntibisobanutse kandi niba uku kuzibukira kwabo bizaba mu gihe gito cyangwa niba bigize urugamba muri Kursk. Kyiv n'abayishyigikira bizera ko mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize Moscow yagabye abasirikare bagera ku 11,000 b'abanyakoreya ya ruguru muri Kursk. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri Pakistani yakomerekejwe n'igitero cyarimo imbunda mu karere ka Kuram igihe yarari mu muhango wo kubahiriza amasezerano y'agahenge mu karere kazahajwe n'ubwicanyi bushingiye ku moko. Uyu mutegetsi Saidi Manam Khan ari kuvurwa mu bitaro. Aka karere kamunzwe n'ibibazo by'imirwano hagati y'imiryango y'abasuni n'abashiya mu kwezi kwa 11. Nubwo muri uku kwezi hagezweho amasezerano yo guhosha imirwano, imodoka zari zitwaye ibintu nkenerwa by'ingenzi zagabweho igitero mu byumweru 2 bishize. Inzego z'umutekano zatangije ibikorwa byo guhiga abarwanyi mu gihe cy'iminsi 4. Aya ni amakuru ya BBC. Abashinjacyaha muri Isiraheli bareze abasirikare 2 bo mu nkeragutabara ibyaha by'ubutasi bakora ku giti cya Iran. Yuri Eliasvov wakoreraga mu ishami ryo kurinda umutekano w'ikirere na Georgi Andreyev wakoraga ku birindiro bikuru by'ingabo zirwanira mu kirere barashinjwa guha amakuru y'ibanga umunya-Irani ku ngurane y'amafaranga. Aba bagabo bombi bararegwa ibindi byaha byinshi birimo no kujyana inyandiko zikomeye no gufasha umwanzi mu gihe cy'intambara. Banashinjwa kandi gusiga amarange arimo ubutumwa bushyigikiye Irani ahantu hakoreranira imbaga muri Isiraheli. Amakamyo atwaye abimukira bava muri Myanmar yahagarikiwe mu gihugu cya Thailand, bihishura urusobe rukomeye rw'ibikorwa byo kubinjiza mu buryo butemewe n'amategeko. Ahitwa Konchanaburi mu burengerazuba bw'igihugu, polisi yahagaritse ikamyo yari irimo abantu 169 barundanye. Mu karere ka Nabon mu majyepfo, abimukira 3 bavumbuwe inyuma y'ikamyo igihe yuko umushoferi wayo yakoze impanuka agahita ahunga. Abo bimukira bose bizeraga kubona umutekano muri Malaysia, ariko abategetsi ba Thailand baravuga ko bazasubizwa muri Myanmar yazahajwe cyane n'intambara z'umwiryane. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Reka dutangirire aya makuru ku ntambara ivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibitero bikomeye y'umutwe wa M23 mu ntangiriro za kino cyumweru. Uyu mutwe wafashe umujyi ukomeye muri ako karere wa Goma, kandi biravuga ko izi nyeshyamba zirimo kugenda zigira imbere zishaka gufata handi hantu. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda gufasha uyu mutwe, maze yongeraho ko igisubizo gikomeye kandi gihurijwe hamwe cya leta kiri mu gutangwa. Yanenze amahanga kunanirwa kugira icyo bikoraho gihagije. Ibindi kuri iki kibazo umunyamakuru wa BBC James Kopno yabibajije mu kiganiro Newsday Therese Kaikwamba Wagner, Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, bari ku biro bya New York kandi wanahuye n'abategetsi bo muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika. Our message to the world is that the Democratic Republic of the Congo is... Icyo nabwira amakungu nuko u Rwanda ruriko rurigarurira leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi ni ingaruka zo kudashinja no kudafatira ibihano Perezida Kagame ku mabi akabije no kukwirengagiza amategeko agenga ibihugu byose. Ivyo turiko turabona ubu ni ingorane zikomeye zibangamiye ubuzima n'imibereho y'abantu. Igisagara gikuru cyo mu buraruko bwa Kivu arico Goma cifatiwe n'ingabo z'u Rwanda zifashishije M23 nk'igikoresho, nayo ikaza yiyita umugwi witwaje ibigwanisho. Mu gihe ingabo z'u Rwanda na leta y'u Rwanda nyene bitera intege mu bijanye n'uburyo n'ibikoresho, ako kagwi k'abagwanyi kariko karondera gutembagaza leta yemewe n'amategeko kandi yitorewe n'abanyagihugu. Rwanda, of course, has always denied sending its... U Rwanda ariko rwamye ruhakana kurungika abasirikare mu gihugu canyu, rukanahakana gufasha M23, naho umuryango mpuzamakungu wemera bimwe mu vyo muvuga. Ariko nibaza yuko abantu benshi ku isi baraba ibi bintu bakagwa mu gahundwe. Kubona igihugu kinini nka Kongo ufatiye ku bwaguke bw'ubutaka, ubwinshi bw'abantu hamwe n'ubutunzi bw'ubutare, kikananirwa kwivuna agahugu nk'u Rwanda kangana ugwara vyegeranye. Tiny Rwanda next door.
Of course, but what we should not lose out of sight is the dramatic investments that Rwanda has. ego cane ariko ntitwirengagiza umutahe mwinshi cane u Rwanda rwashize mu ngabo zago za RDF n'ingabo za M23 ndetse na rumwe mu nzego za ONU zikomeye zijejwe kugarukana amahoro ruriko rukorana na leta ya Kongo rwemejwe ko rwasumbijwe ibigwanisho n'ingabo z'u Rwanda. Ibikorwa hamwe n'utwigoro vya gisirikare vyarajuragijwe n'ubuhinga bwa none u Rwanda rwashize ku mipaka yago bituma ubuhinga bwa GPS budashobora gukora. Technology that has made it quasi impossible to navigate the airspace, not only for military aircraft. Ibi rero vyatumye ata ndege n'imwe iba iya gisirikare canke iy'abasivile ishobora gukorera muri ico kirere. Nico gituma tugira tuti bivuye ku gacerere no kurira amaboko cane cane ko ibihugu bishigikiye u Rwanda twisanga duhanganye n'igikoko cashizwe mu karere k'ibiyaga binini kikaziturwa atawamira. Monster is unleashed and everyone is watching. So our call to action to all this. Turateye akamo isi yose na cane cane ibihugu bishigikiye u Rwanda mu bijanye n'ubutunzi yuko ubu busazi bwohagarara kuko ibihumbi nimba atari miliyoni z'abantu baramaze kuhapfira kandi turiko turabona ingene uku kutumvikana kuriko kuracika ikibazo c'akarere kose. To have or to gain a regional dimension. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Thérèse Kayikwamba Wagner humva noneho igisubizo cya leta y'u Rwanda. Kare umunyamakuru wa BBC Catherine Byayohanga na none mu kiganiro Newsday yaganiriye n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro. Ibyo tubayemo hano mu Rwanda hamwe n'ibyo twaciyemo mu myaka 30 ishize ni ibintu bitadushira mu mutekano na gato bitewe nuko Kongo yananiwe kuzana umutekano mu gihugu cyabo no gutanga uburenganzira ku baturage babo. Uzi ibyabaye hano mu 1994 jenoside abantu bayikoze bamaze gutsindwa bahungiye muri Kongo. Mu myaka 30 ishize leta ya Kongo yafashije FDLR mu buryo bw'amafaranga n'intwaro bakaba baravuze ko bashaka kugaruka mu Rwanda kurangiza akazi. Ibi nibyo duhanganye nabyo. Ministre Wagner yanavuze ku bijyanye n'ubushobozi twashize mu gisirikare cyacu. Ibi byari ngombwa cyane kuko umutekano wacu ni ingenzi cyane kuri twebwe. Twashoboye gutera imbere cyane mu myaka 30 ishize twubaka kino gihugu. Biduha uburenganzira bwo kurwanira igihugu cyacu no kurinda umutekano w'Abanyarwanda. Ndavyumva ivyo mwashitseko ariko none bibaha uburenganzira bwo kuja mu gindi gihugu mugafata ubutaka bwaho. Ntabwo twebwe twitaye ku byo kwiha ku butaka bw'abandi. None ibyo bisigura yuko mwemerewe kurungika y'ingabo zanyu. Hari ivyegeranyo vyemeza yuko ingabo z'u Rwanda zitari munsi y'ibihumbi 3 zigaruriye ubutaka bwa Kongo. Bibaha uburenganzira bwo gukora ivyo. Abasirikare bacu bari ku mupaka. Ingabo zanyu zikora iki muri Kongo? Oya reka bisigurike neza ku batumva basomambike banyu. Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubwongereza, ONU, isi yose ivuga yuko ingabo zanyu ziri muri Kongo. Kuko ziri hariya. Why are they there? Umupaka wacu wagiye uvogerwa inshuro nyinshi. Abantu barishwe ku ruhande rwacu rw'umupaka. Bicwa n'ibisasu birashwe biva muri Kongo. Kandi si bishya kuko tubanye nabyo. Ibyo byatumye dushira ku mipaka yacu uburyo bwinshi bw'ubwirinzi kugira ngo turinde umutekano w'abantu bacu. Ibi rero bikorwa kugira ngo intambara iriho ibera ku birometero bike n'umupaka wacu ntizadusange hano. Dukora ibishoboka ngo intambara ntizadusange iwacu. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM Majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya 12:44 hafi 44 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Bandanyirize rero aho mu Burundi aho mugwi benshi bagona rimwe Bibia wahoze wica bigacika mu ntara ya Gitega mu kuvuza umudiho wa reggae wobase waranyikiye he. Ni kimwe bibazo bamwe mu bakunzi b'umuziki baba ku mugwa mukuru wa politiki y'u Burundi bibaza
ni mu gihe haciyeho imyaka itari mike batumva canke ngo babone igishasha kiva kuri uwo mugwi ufatwa nk'uwatanguje rege Igitega. Gildas Yihundi Mpundu umunyamakuru wacu yarakurikiranye ibyawo yongera aganira n'umwe mu bawugize akiba Igitega maze adutegurira inkuru ikurikira. Imyaka igiye kurenga 10 atani kiyambu c'umugwi benshi bagona rimwe ari wo Bebere wahoze uteramisha cyane abakunzi b'umuziki ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Ivyatumye bamwe mu banyagitega bibaza ibibazo bitari bike, abandi bakabona mbere ko umudiho wa rege usanzwe ukundwa cyane muri intara uri kurasubira inyuma. Ego mugwi Bebere urimo n'abagenzi twakuranye n'abana twakuranye ngaha nyene Gitega benshi baragiye ntituzantu bagiye. Umugwi wa Bebere nyine turawukumbuye, tweruka kera duheruka kubona kuri scene kera. Muri rusange vraiment rigira kumbuwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Inyuma yo kuganira n'aba banyagihugu narashoboye kuronka Jean Noel Arnaud Ndikuriyo, umwe mu bagize umugwi Bebere. Namusanze muhira ariko aravuza gitari. Bamwe bakicwa kugira ukuri nikuvuge kaca bamomora imizi bigira inama kandi tuzi ko ari ngwe. Ndikuriyo ariko yiyibutsa system rumwe mu ndirimbo zatumye umugwi Bebere umenyekana cyane mu myaka iheze. Abawugize bari bagikwiye, biraboneka ko akumbuye kwicarana nabo kugira babe baraturaranga. Akiza canke yica bazogutosora bo bagenda nibigiga bakuvugire nivyo wewe utigeze uvuga ye bamwe bigira inama kandi ubu umugwi Bebere waratatanye. Mu vyabiteye harimo imvururu za 2015 izatumye ibikorwa by'umuziki bigabanuka cyane ku mugwa mukuru wa politike. Ubuzima buragorana maze bamwe mu bagize uwo mugwi bahitamwo kuja kuronderera ubuzima mu mahanga. Arnaud Ndikuriyo avuga kandi ko n'imiziki itagorwa neza. None nze kubesha umuntu ati ntizi miliyoni 2 nje muri studio hama ndayijemwo yumve ko biryoshe habure n'icinji. Ivyo dukoresha birazimvye. Ama studio y'ubu akoresha ibintu digitale, wari wese ashatse gusohora akaririmba arinjira akagira, nayo twebwe byadusaba studio imeze neza. Mu nyuma habihindagurika ry'ibintu. Iyo ministere ya jeunesse sport itangura kudehukirwa gutuma ko amahiganwa za CCF batangura kuza baragabanya murindi ko gushira mu bintu byerekeye music live. Ndikuriyo yizeza abakunzi ba rege ko mu minsi iri imbere Bebere igiye kugaruka. Ntibirenga mu kwa 4 mutumvise akantu ka benshi bagona rimwe igiteramo coco bitarenze igice c'uno mwaka. Mubiza kubona benshi bagona rimwe bari hamwe. Nubwo haciye imyaka myinshi atagakacira mu mazu adandaza imiziki ku mugwa mukuru wa politike haracibonekeza baza kurondera imiziki ya Bebere, ariko abafise imyaka iri munsi ya 20 ngo ni bake. Selemani Rakoze akora muri Gwamidata Studio. Mwarabaza bakazinsaba abaza benshi abakuzi parayo y'abakiri bato igituma bataza batonya ico gihe nkeka Bebere yari ihari bari bakira abana. Umugwi Bebere wavutse mu 1998 igihe Burundi bwari mu bihe bitoroshe by'intambara. Wari ufise intumbero yo gusasagaza amahoro n'urukundo mu Barundi. Amahoro kuri zina muntu wese agateka kuri zina muntu wese abarundi mwese mushakiki. Reka noneho dukomereze mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mu
mwireho neza abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere ku mugabane w'Uburayi. Imikino yo guhatanira igikombe cya Champions League, ikipe ya Manchester City yatomboye kuzahura na Real Madrid ifite iki gikombe inshuro 15. Ni mu mikino y'ijonjora, ni mu gihe ikipe ya Celtic yo muri Ecosse yo izahura na Bayern Munich. City yegukanye iki gikombe muri 2023, izakira Madrid ku kibuga cya Etihad mu mukino wa mbere, ni mu gihe umukino wa kabiri uzabera muri Espagne. Imwe mu yindi mikino y'amajonjora, Brest yo mu Bufaransa izahura na Paris Saint-Germain, Club Brugge yo mu Bubiligi ihure na Atalanta, Juventus ikine na PSV, AS Monaco ihure na Benfica, Sporting Lisbon ikine na Borussia Dortmund, mu gihe Feyenoord Rotterdam izahura na AC Milan yo mu Butaliyani. Mu gikombe cya Europa League, Manchester United yo yarayibonye itike ya 16 itsinze Steaua Bucharest ibitego 2-0 muri Rumania. Tottenham nayo yanyagiye Elfsborg ibitego 3-0 ibona itike ya 16. Mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League izakomeza mu mpera z'icyumweru. Umukino utegerejwe n'abantu benshi n'uzahuza Arsenal na Manchester City ku cyumweru. Prudence Ngiyumva. Arsenal imaze imikino 13 yikurikiranye itaratsindwa muri Premier League izakira Manchester City kuri Stade Emirates mu mukino usa n'uwabaye mu mwaka ushize, aho Gunners yatahanye amanota 3 ku gitego rukumbi. Ariko rero ntiheruka gutsinda Man City yikurikiranyije kuva mu mwaka wa 2008. Kandi abakinnyi ba Pep Guardiola bazerekeza mu murwa mukuru London nyuma yo kugaruka mu bihe byiza, aho rutahizamu wayo utinyitse Erling Haaland amaze imikino 5 ya shampiyona atsinda ibitego. Indi mpungenge nuko umutoza Mikel Arteta yabwiye abanyamakuru kuri uyu wa gatanu ko nyezamu we David Raya bishidikanywa niba azakina cyangwa azaruhutswa kubera imvune. Umukino kandi uzakomezwa nuko uzabanzirizwa n'uwa Liverpool izasura Bournemouth ejo ku wa gatandatu, kubera ko abakinnyi ba Arne Slot niba utsinda bazarusha Arsenal amanota 9 n'umukino w'ikirarane bazakina na Everton ku wa gatatu w'icyumweru gitaha. Hagati aho Nottingham Forest yo izakira Brighton Hove Albion ejo ku gicamunsi, naho Fulham ikazasura Newcastle mbere yuko Wolves yakira Aston Villa. Mu yindi mikino yo ku cyumweru, Brentford izaba icakirana na Tottenham ku isaha imwe na Manchester United izaba ikina na Crystal Palace kuri Stade Old Trafford. Chelsea yo ifite ikiruhuko kugeza kuwa mbere w'icyumweru gitaha, aho izakira West Ham kuri Stade Stamford Bridge. Urakoze cyane Prudence. Oreze kuri Steven Gerrard yavuye ku mirimo ye nk'umutoza mukuru w'ikipe ya Al Ittifaq yo mu gihugu cya Arabia Saudite nyuma y'amezi 18 yaramaze ayitoza. Uyu wahoze ari umutoza wa Aston Villa na Rangers yinjiye muri iyi kipe muri shampiyona ya Arabia Saudite mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2023. Gerrard wahoze abica bigacika mu bakinnyi bo hagati b'Ubwongereza ndetse akaba na kapiteni wa Liverpool. Amasezerano ye yagombaga kurangira muri 2027, ariko iyo kipe yatsinze imikino 5 gusa mu mikino 17 muri shampiyona y'uyu mwaka. Gerrard ati umupira w'amaguru ntimujya inama kandi rimwe na rimwe ibintu ntibigenda uko ubyifuza. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino ya mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngiyumva mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino mwatugezagaho. Mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyejeho tuzabagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho ku itariki ya 18 z'uku kwezi. Ni ikiganiro cyabwaga ku mirwano iri mu kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Ubu ni umwanya w'ikiganiro bazamuganga mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Uyu munsi turasubiza uwatwandikiye abaza ku mpamvu zishobora gutuma umugabo atakaza kamwe mu dusabo tw'intanga. Turi kumwe n'inzobere mu kuvura indwara zibasira imyanya y'ibanga y'abagabo, Innocence Imana mu bitaro MBC. Udusabo tw'intanga cyangwa testicule ni igice cy'umubiri kigerwa n'abagabo, kikaba gifite inzira gikorwamo, ariko icy'ingenzi abantu bakwiye kumenya nuko udusabo tw'intanga ntabwo dukorerwa hariya abantu batubona turi, ahubwo dukorerwa mu nda hejuru. Hanyuma uko igihe kigenda umwana akura mu nda tukagenda tumanuka tugana hariya tugomba kuba turi.
ni inzira rero nende dufata ishobora kubamo ibibazo bitandukanye ariko ku buryo rimwe na rimwe bishobora kurangira tutanahageze nabyo bibaho. Hanyuma utwo dusabo dufite uruhare mu myororokere y'abagabo kuko dukora imisemburo y'abagabo ifasha mu kuba umuntu yaba umugabo. Uwo ni umusemburo wa testosterone ukorwa n'utwo dusabo bityo ukanafasha mu kuba umuntu yagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse no kuba yafata umurego. Uwo musemburo ubigiramo uruhare. Ikindi cy'ingenzi udusabo dukora ni ugukora intanga niho zikorerwa nabyo bikaba byagizwemo uruhare niyo misemburo. Hanyuma intanga zikorewe muri utwo dusabo nabwo zigafata inzira izerekeza aho zisohokera kugira ngo zibashe gukora akazi zigomba gukora kugira ngo habeho uko kororoka. Hanyuma rero watwendikiye avuga ko yagize ikibazo cy'uko yabazwa ari umwana kamwe mu dusabo twe kavamwo barakabaga kwa muganga. Akaba rero arabaza atese ni ibihe bibazo bishobora gutuma umuntu atakaza uru rugingo? Ibishobora gutuma umuntu atakaza agasabo cyangwa dusabo tw'intanga ku mugabo ni byinshi. Uyu nguyu avuga ko yabamubaza akiri umwana nk'ibibaho ku bana akenshi ni guhera nko ku myaka 12 kugeza kuri 19 muri puberite hari ikibazo kibaho cyo kwizinga k'utwo dusabo bita torsion testiculaire. Icyo gihe umuntu aba agomba kubagwa bitarenze amasaha 6. Iyo arenze akenshi kaba kapfuye. Iyo kamaze gupfa rero igikorwa ni ukugakuramo. Ibyo rero ntabwo muri rusange bigira ingaruka ku kandi gusa kandi nako kaba gafite ibyago ko ibyo bishobora kukabaho. Niyo mpamvu iyo umuntu avurwa ako kapfuye kavamo ariko kandi noneho kagashyirwa mu mwanya utuma kadashobora kugira ibyo byago. Kimwe mu bishoboka umuntu yatinze cyane kakandi kangiritse kagatindamo cyane umubiri ushobora gukora antikoro nk'abasirikare b'umubiri barwanya dusaba twapfuye kuko umubiri wabifashe nka koro etranje nk'igitero. Hanyuma abo basirikari bakaba barwanya na rya rindi rizima kubera ko bifite aho bihuriye. Icyo gihe niho hashobora kubamo ibyago byo kuba umuntu yenda yagira ikibazo cyo kutabyara kubera ko ryagize ikibazo. Hanyuma ibindi bishobora gutuma umuntu atakaza agasabo k'intanga cyangwa se agira kamwe. Mu ntangiro nababwiye ko dukorerwa hejuru hanyuma tukamanuka. Hari ibishobora kubaho kamwe hari n'igihe tuba twombi ariho kamwe ntikamanuke ngo kageze hasi. Ibyo twita undescended testis cyangwa cryptorchidie. Icyo gihe iyo bitamenyekanye kare ngo kashakwe kamanurwe kuko ubundi ibyo byakabaye bikorwa nko ku mwaka umwe hafi aho. Uko igihe kiyongera niko kaba kagira ikibazo. Iyo byarenze aho rero bigatinda ko turababona batabibona ku gihe umuntu akarenga puberite kataramanuka icyo gihe akenshi kaba karapfuye. Niyo tugiye kugashaka tukakabona mu gihe kandi kameze neza tugakuramo nabwo urumva n'ubundi buryo bwo kugatakaza buhari. Ubundi buryo umuntu ashobora gukora impanuka ikora kuri kiriya gice cy'imyanya y'ibanga bikaba byatuma agasabo kangirika cyane ku buryo gakurwamo. Muganga Innocent Nzeyimana watubwiraga ku bibazo bishobora gutuma umugabo atakaza kamwe mu dusabo tw'intanga. Iki kikaba cyari igice cya mbere kuri ibi bibazo naho ubutaha muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga muri icyo kiganiro cya Baza Muganga. Inamwe rero mushoje amakuru yacu kuri wa gatanu ariko mu gusezerana babwira ko umwe mu bategetsi muri leta ya Kongo yatangaje ko ingabo za leta nabo bafatanije basubije inyuma inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 ziri mu kugenda zigira imbere zerekeza mu mujyi wa Bukavu.
aho ni muri Kivu y'Amajyepfo, akaba kandi ari nyuma yaho muri kino cyumweru izi nyeshyamba zafashe umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru Goma. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Paul Mason. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Ano makuru mwamutumvise hano kuri radio, murasanga ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. Ejo ni ikiganiro cy'imvo n'imvano, naho ku cyumweru ni ibice byombi by'urunana. Mwakoze cyane.